Yes, bakunzi ba Black TV ni Black TV Burundi. So bakunzi ba 10 minutes with some peace. So right now turacari mu makota, turi mu makota ni Buiza Paradise uko abahora bakora music kera kuva kera ngaha imbere bahora bahita. So nushobora gupita ngaha uregura n'abaririmbye batandukanye. Haniho bama aho usanga bariko baranyagara hari hose nabari usanga ari bo gusa nuko sometimes usanga ama brand yabo abantu badashobora kuyamenya. So nandi kumwe n'umu brand wa umeze fresh safi umeze poa ego ndashima ndakuguye ko bro hapo kawaida tu unajua tena kwa kuri twenga cyage twagatwenga ubunyene kanyigiye mbo ni kawaida gutwenga tuba turimo turongereza imisi yo kubaho ego weti ni Thompson agama homeboy the voice iyo je ngubonye umutima urasimbagurika ngahababuka kuboba bariko ko nkaha tugashira kuri Facebook, YouTube ndetse n'ahandi kuboba kugira bamenye account yawe bashoboye no kuraba n'indirimbo yashoboye kujya kuba uploaded ko umuntu ashobora kumva ati iyo azavuga ati bana Toma burya garimbo yagapapu yababingwa baraho iyo indirimbo yagiye kuri YouTube ryari mbo namaze kukubwira yuko imazeyo nk'amezi 3 iri kuri YouTube ni audio gusa sindakora clip. Okay. Burya amazina yawe y'ukuri azaba je ndakuzi nka Thompson, amazina y'ukuri yawe uvuga ati niyo mazina no kundanga muntu murashoboye kuyasoma ni amazina y'ukuri na ya mbo je nitwa Ndayishimiye Toma. Yeah. Umuziki ucukurungika kuri Thompson, yeah. The voice. Thompson nihe amaze kugera yovuga ati Thompson umva Thompson niho impano yawe yakurungitse yo kuririmba mwuga wakurungitse kuri Thompson asagenda twaye Toma nihe Thompson yo amaze kugeza Toma bo ni henshi kandi sinorinda kubivuga naho nyenda ndazikura bizi maze gushika kure mu kazi kiwanje parce maze kurongana n'ayandi amaide menshi cyane ndafise na experience mu bintu by'umuziki. Umuririmbyi mu Giswahili bavuga ati nikiyo cya jamii ushobora guhindura abantu benshi ubikije mu ijambo ushobora kuvuga washobora gutomora neza ingorane ushobora kubuvuga uti rimwe mba nifuza kugera ku kintu runaka swate bikangora ngenda kigerako cyangwa nkakigerako ari uko bigoranye mugabo hamwe hoba iki canke kiriya ndashobora koroherwa ku buryo impano yanje hogira aho ingejeje gusumba aho ndi kuri no munota bo ndashaka kuvuga yuko ntangure kwanza kuma media kenshi turakora kandi dufise n'indirimbo nyinshi cyane nziza zishimishije mu bantu mugabo nibatugira ama promotion sinzi gituma umuntu ashobora kuba muzinanye akakuzi nk'umustare ng'umuririmbyi azi kuririmba mugabo akakwima promotion akagufata nk'umuntu udafise agaciro. Iyo ni ngorane ya mbere. Ya kabiri ndashaka kuvuga mbo mu buzima bwanje bwa misi yose bijya vya live music moragira mura n'ingorane nyinshi cyane nkagenda gutembera ahantu ugasanga umuntu agufashe nk'umuntu sinzi ngene novuga ni nyinshi cyane sinorinda kubidondora ko iki ni kiganiro zai okay fata nabi gute aboro ni bande bigenda gute canke hoho kuja muri studio hoho birakorohera nibindi ubu muri studio biranyohera parce que ndafise umuntu arimo aramfasha ku bintu by'ama audio n'ivyo bintu rero by'ama live ndashaka kuvuga yuko maze gutembera henshi cyane ugasanga uri umuririmbyi ugiye gutembera ahantu ni ngombwa ko baguhamagara ukaririmba
me mugabo ugasanga ushise kuri stage bagufata nk'umu underground ukaririmba indirimbo imwe bakaje bavuga ngo zimya mukure kuri stage. Mbo ibyo bintu maze kubibona kuri Peace and Love, narigeze gushika kuri Peace and Love iye kimwe nari kumwe n'abagenzi mbona Vishu bo yaramfashe nabi cyane, yaragukubaguye. Yego aravuga amajambo menshi cyane nkaga gashika akazimye ibyuma ibintu nk'ivyo mugabo yagutinye za performance zawe yategezwa gutinya. Ngo ndamaze kukubona haragira igihe wumvise ibyo guhogoza biheze ucumbwiye ati bana piga hip hop ngaho abantu bagasaragurika. Ategezwa gutinya paske experience nayo nyene irasumbana. Unavuga ko usumba experience Vishu bro. Mbo experience afise experience yiwe nanye ndafise experience yiwanje. Na ushaka zulumiwa. Bo kuzulumiwa nawe ati mimi zulumiwa. Kuzulumiwa ni kawaida, hata na yeye amenizulumu kwenye stage. Unaona kuambia watu wanazima muziki nini, mwambie ateremke nini wakati niko napita tu nikuja kutembea, manaki ananiokopa na nizulumu kiaina, unaona sijui sindaza nikaongea. Kuri wewe mu kurangiza kino kiganiro, umuziki n'akazi, ijambo umuziki n'akazi, ha muziki ni kazi, woshobora kurisigura gute kuburyo n'undi muntu agipiganisha ataramenya inzira zo kuronka amafaranga biciye mu muziki bivuye mu ijambo utoma ubwo nyene agomba mubwire yoshavuga uti ebana kumbe bwa bundi nuku urashobora kubaha umuco kidogo? Bo ndashaka kuvuga yuko umuziki bwa mbere nakazi, kuko umuziki usaba ubusiriyazi bwinshi cyane, kandi umuziki ni ikintu cyo tuma ukamenyana n'abandi bantu bakomeye cyane nk'abakuru b'igihugu n'abandi bantu no mu bindi bihugu bagufata nk'umuntu watari à cause de la musique. Bisaba uba uri serious cyane mu kazi kawe, kuko umuziki urashobora kwinjiriza amahera utararonga, urashobora kugura ibintu utaragura kubera umuziki. Ntawo umuziki ukwinjiriza gute kwa nundi muntu kuno umuntu afise impano nk'iyo yo kuririmba mugabo ataza ati ndabigenza uko swati ndaririmba bakamereza amafaranga, swati ndasora indirimbo bakazigura, swati ndakora ama concert bakarira ku muryango. Iyo system ikora kugira uvuga ati wewe umuziki kuri we uwita kazi, wewe umuziki n'akazi kuri wewe gute, ni zahe nzira ucishamwe kugira umuziki wawe ukubera akazi kuri wewe? Bo ubwa mbere je nakubwiye yuko je nkora live music, ndakora karaoke. Ku indirimbo zanje sindatangura kuronga amahera, mugabo mu bintu by'ama live nkora ndayaronga make amfasha mu buzima, nkuko nabikubwiye kuri inzu iki tusa. Dufate ufashe nk'umuntu yakwivye nk'indirimbo canke yagize iki, ni cyahe gihano umucira canke ndwa rubanze wamucira nk'umuntu ashoboye kugusohorera utuntu twiwawe nk'indirimbo yakayiririmba bigenda gute? Mboje kubwiwanje sinibaza yuko kwanza ubwa mbere abizi yuko mu Burundi na droit d'auteur dufise na hamwe uwo mutwara ukamukonvoka birahari. Narigeze gukorana ikiganiro n'umuvugizi w'igipolisi, yarambiye yuko atamuririmbye n'umwe arigera agenda kwitora igipolisi ngo bafata abantu, amategeko arahari abakingira. Ivyo birahari, ivyo nta gusa nimwe bwe baririmbye mutarigera mugenda kwitora. Ndibaza yuko ari ubwa mbere ndavyumvise, zamukurikirana amakuru ibiri kuri chaîne yiwanje ya YouTube, urabe ikiganiro nakoranye na Pierre Nkurikiye arabikubwira neza. Bo sino mutwara ahantu mugabo ndibaza yuko biramaze basigushika ukibwa indirimbo. Yego yahe indirimbo byagenze gute? Ndaje kuvuga iyo ni secret yanje, secret vuga abantu bose ngaba bagende umviriza ko je naragusanze ahantu uri kuri doga ati bimeze uko nuko akaririmbo kanje byagenze uko, urazi ko nagenda nakaririmba byagenze gute? Urashobora kuduha story kidogo kugira nejo ntihagire undi bizoshikira? Mboje kubwiwanye n'akamaro ko kubivuga paske sindi muri competition n'umuntu, kandi ukanye ibindirimbo je kubwiwanje ndabifata nka honneur. Ndabifata nka honneur ndabibona yuko ndabizi cyane. Urumva rero nawe nyene amadroit yawe nyene ubuyahonyanze kuyo ushobora kwemera yuko umuntu ni nkuko dufate nk'ubujenda kuruta kidogo ufise umugore
nkamwikorako ati nionere kuba naka ari gihambaye yabikoze